Savye mugire sabone ku batarabikora, mu bihanahane ku bandi, muzoba muterereye, muzoba mushigikiye kino gikorwa c'ubutabazi, muzoba mubaye namwe batabazi. Nuko Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza. Igenekerezo rya 28 ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2020 ku bitaro vya Kira Hospital i Bujumbura niho wa mwana igira neza Yvette umwe avuka mu Kayanza muri komine Matongo yararamutswe agirirwa ubuvuzi. Ego kanyamuneza kubatumye iki gikorwa kiba, kubatumye abatumye dushika kumuraba ari iwabo mu Kayanza n'abantu batandukanye bo ngahe Bujumbura bakora ibintu bitandukanye. Harimo abantu baba hanze mu gihugu ca Canada baterereye kugira ngo dushike ruguru kuraba abagwaye, harimo n'uyu. Imana ibagirire neza. Hari abakenyezi association famille ntwari barishe ibipimo bimwe ngahe Bujumbura. Imana ibagirira neza. Rero kuno munsi niho haboneka abagira neza bemeye kumurihira kugira ngo avurirwe ngaha kurikira hospital. Baramuteye n'amaraso ko basanze akeneye guterwa amaraso, yafise amaraso makeya. Hanyuma uno munsi rero niho bamuvura, muriko murabibona kuri aya masanamu, kandi vyagenze neza nkuko muriko murabibona. Vyatwaye umwanya muniniya ariko vyagenze neza. Turabashimiye cyane. Turabasavye ko mwobandanya mugira intererano ko mubandanya mugira sabone. Turabasavye mugire sabone ku batarabikora, mu bihanahane ku bandi. Muzoba muterereye, muzoba mushigikiye kino gikorwa c'ubutabazi, muzoba mubaye namwe batabazi. Nuko Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza. Murakoze. Na mama wamuonye. Yego. Mama isa mfoto yetu atawe. Hivi ni sawa? Hivi. Wanywe chai. Kuja abana igikomere kirababaza. Mubimenye kubera kandi ngo lametse umutwe. Numva cyo bituma da. Ariko biza biraza buke buke. Babuke. Mama Yvette ni sawa. Mwana bamubonye. Ntiwaraye nabi. Ndanasinziriye kuva bazi. Sinari bwarya. Narara nicaye. Bwabona ibi bintu nk'ibi. Nukuri. Ivyo nari bwabone nukuri. Ubonye ko agiye gukira. Yaragiye gukira. Wabonye uruntu bamukuye. Yabona maronyere narubonye aho. Muganga. Mudanire wote. Mama wa Yvette yaratanze. Kandi ko yari. Muganga kuri ko kimwe.